Nitwa Niyonzima Richard, ni umugwizatunga w'umunyamwema avuka mu ntara nziza ya Muramvya. Muri make jewe navuye kw'ishure mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 aho niga mu gisagara ca Bujumbura, niho navyihweza cyane ndavuga nti reka ndabe ingene noduga kwiyungunganya ivyo vyavuye mu nyigisho zitandukanye nyinshi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atasiba guha ugwaruka tubwira ko umutahe wa mbere uri mu mutwe. Niho naca nduga kubigerageza ku gatumba. Uko natanguye nkora uturaka two gufyatura amatafari kubera ko navuye kwishura atamutahe mfise w'amafaranga, ariko nkaba nari mfise intumbero y'ukurima nongere norore kugira ngo ndabe ko nanje no mugwizatunga. Amatafari barampemvye, hanyuma kubera ko muhira itongo ryacu ryari ryaga, niho naca nja gukota itongo, hanyuma ntangura kurima igiterwa c'itomati. Izo tomati zarankundiye ziravamwo amafaranga atari make, niko kuca niyumvira uwundi mugambi nokoza ayo mafaranga. Niho naca nongera nkota iyindi mirima ibiri, maze ndarondera imbuto z'amashu n'irengarenga, hanyuma ca nteragiye inyuma yaho vyahavuye bivyara ayandi mafaranga, ariko ayo mafaranga vyavyaye naciye niyumvira nti mbega none noguma mu burimyi gusa, nivyashika bugahomba mbe nzoca mbandanya nkora iki? Niho naca niyumvira ku bitungwa, korora ingurube. Nca ntangurangura imbuguru 3 z'ingurube ndaziguze, ariko nazo kubera ata mwanya nari mfise wo kuzororera muhira, niho naca mpitana abene gihugu ndavuga nti nimwakira ibi bitungwa genda mu vyorore, tuzoheza tugabure inyungu icagutse ku mutahe. Niho naca ndabigerageza, hanyuma ingurube ndazorora, mbandanya ndimara zamboga, maze inyuma y'umwaka nari mfise umutahe w'amahera 700. Inyuma yaho rero niho nabandanije nagura ibikorwa, maze ndongera ndiyumvira ku mugambi wo korora ifi. Niho naca mvugana n'umuntu ndamukota umurima imyaka 10, ndamuha amafaranga, ariko sinamuhaye yose kubera sinari bwagwize imitahe. Ndavuga nti nzoza ndaguha make make, ndatangura ndamuha amafaranga y'imyaka 3. Niho naca ngerageza kwimba ikinogo kubera ata amafaranga y'abakozi nari mfise akwiye, naragerageza kuvyikorera. Abantu rero babibonye n'abamaze amashure bakaguma bantwenga ngo ntiyoja kurima ngo afise diplome ya kaminuza mu nzu. Ivyo narabikoze, ndagerageza ndagwana n'imvugo z'abantu, ariko kubera nari nzi yonja naragerageje ndaguma nkora bitanci intege. Ivyabandanije rero mu nyuma niho nagirirwa amahirwe yo kubonana na nyanicubahiro umukuru w'igihugu, niho namutura ikibazo nari mfise co kurima, kuko vyarashika narima mu rushana nkaca ndima vyinshi, hanyuma bikaca bibura n'isoko. Niho twari dufise na koperative yitwa Kiridema, niho naca ndamusaba imashini yo kuvomera ibiterwa. Hanyuma umwubaha arayinyemerera, niko kuca tubandanya rero guhindura imikenyuro muri koperative. Ndabigisha ingene barima imboga muci, hanyuma nanje ca ndabifatirako, nongera ndabandanya ndagura imirima nza ndakota. Ikibazo nazanagira nuko hari benshi imirima narayikota ndimye nk'umwaka ca bambwira ngo vaye, ariko ntivyanciye intege. Nagumye ngerageza gukora, nkorana ishaka, nkorana umwete kugira ibikorwa bibandanye. Narima rero ibihe byose muci no mu rushana, maze umwimbu uriyongera. Uno musi rero gushika uno musi jewe n'ukuri ndiyemerera neza ko ndi mu bagwizatunga, kandi narongeye ndaronka n'ubufasha bw'ubushikiranganji mu byo bujejwe hari mu gwaruka, aho barungitse mu mugambi wo gufasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi hamwe no kururosa ibikoresho vy'ibanze. Nanje muri uwo mugambi naragiyemwo nk'umunyeshure yiga, hanyuma bongera baranshira ku rutonde rw'abazokurikiranwa n'ubwo bushikiranganje. Rero barangendeye, basanze bimeze neza ndi ku kivi. Uno musi rero nkaba mfise hegitare y'amashu yimirije kwera mu kwezi kw'indwi. Nkaba kandi ntegekanya kurima na hegitare y'ibitunguru izokwera mu kwezi kw'icenda, kuko nja narabibivye. Nabivye igopo 3 z'amagarama 750. Nkaba niteze umwimbu mu mwaka uza
ungana n'imiliyoni nka 3 zivuye mu bitunguru, nkaba niteze kandi n'umuliyoni urenga uvuye mu mashu, naho ibitigiri ataho bifatira ku mugabo. Ikirere ndabona kimeze neza kandi imirimo ihagaze neza, ndizeye neza yuko ibyo nifuza gushikako bizoboneka. Intambamye nagize ni y'amatongo, ariko naragerageje mu mafaranga nagiye ndaronka, naraguze ubwa mbere itongo ry'umuliyoni, hanyuma ubugira kabiri ndagura itongo ry'ibihumbi 800, ari naryo naciye nkoresha mu mugambi wo korora amafi. No musi rero nkaba mfise umutahe urenga miliyoni 5, nkaba niteze kandi ndiko ndatanga amavanse y'itongo ngomba gukoreramwo, ku buryo ninaheza ninimbura ikirere kigenze neza nzoca mperaheza kuri iryo tongo rikanyegukira. Ni naryo nsanzwe nkose ndimamwo. Hanyuma nagira ndangize nkebura ugwaruka rutari ruke, aho benshi biga bakaca bahendwa na tujya dupapuro tw'umutsindo, bakaca bagenda batikorako ngo twebwe ngo dukeneye ubuzi ngo bwa leta, dukeneye ubuzi tuzokwicara mu biro. Ubu nta buzi bukiriho bwo mu biro, ahubwo ibiro ubishatse uravyironderera nk'ufise inguvu n'ubwenge. Rero nkaba kandi negura abajene batari bake batinya ahandi bakaca bagerageza gutera n'ubwoba abibereye mu migambi ngo birahomba. Ibyo rero turakwiye kubihindura, turakwiye kubisezerera kugira ngo dukore twisunze imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi, yuko Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Murakoze.